uyu mutumba wa Buramata n'umutumba mbukako mpejeje kurangura igikorwa cyo kwitorera indongozi abajenama ba komine yagutse Amanda hamwe n'abashinga amateka muri ntara ya Bujumbura. Iki gikorwa rero mpejeje kurangura ni igikorwa cy'iteka, igikorwa ciza. Kuva tuhashitse twagumye tubona abenegihugu bacitabira ku bwinshi, kandi n'amabiro de vote yose twayatembereye tugenda turaba ingene biriko biragenda. Hose twasanze biriko biragenda neza, mbere benshi basa n'abariko bararangiza kubari bategekanijwe gutora. Haracasigaye amabiro de vote makeyi asigaje abantu mugabo batarenga nk'ijana, mbere harimo n'abamaze mbere basa n'abagomba kurangiza. Akamo twotera abo duhejeje kwitorera nuko boba indongozi nziza, indongozi zizotwarira bose, indongozi zizoshira imbere ineza y'igihugu cacu n'ineza y'abenegihugu. Abataraja gutora nabo nobahamagarira ko boza gutora, kuko kwitorera indongozi zizokurongora n'iteka ku murundi wese, kandi ni igikorwa cy'igihugu. Rero ndabateye akamo ko ata n'umwe yokwirengagiza iki gikorwa, ko bose boza gutora ku masaha yategekanijwe, igikorwa kikagenda neza, maze tukitorera indongozi mu mutekano nta ngiro.